Ndabaramukije mwese abandi ndabahaye mwiriwe nshuti banywanyi bacu mukurikirana amakuru n'ibiganiro mugezweho nanjye Bunyoni umugenzi hano kwimbonesha kure yanje ndetse ari nayo yanyu imbonesha kure imwe rudende ibashikiriza vyinshi cane bikubiyemo ivyo amatwi yanyu atigeze yumva n'amakuru atosoye amakuru yizewe amakuru tuba twatoje mu buryo bwimbitse amakuru tuba twigereye ku rubuga rw'intambara ndetse tukagira mu makomine atandukanye hano mu gihugu cacu c'u Burundi aho tugereranye Ngozi Gitega Kanyosha Bujumbura ndetse n'ahandi hatandukanye hano mu gihugu cacu c'u Burundi hose tukavuga ngo reka tubabwirize ibiriko birahavugwa dore ko iteka niteka twebwe hano kuri Burundi News TV twiyemeje kujya tubashikiriza vyinshi cane ibikubiyemo ivyo amatwi yanyu atigeze yumviriza na rimwe nimbonesha kure nyene idahwema kubashikiriza ibiri kuvugwa ariko nyene no muri Republika Iharanira Rusange ya Kongo ho tubabwiriza ibiri kuvugwa ku rubuga rw'intambara murabizi neza ko ari intambara iri guhuza umutwe twaje ibigwanisho M23 ndetse n'ingabo z'igihugu za FARDC tubabwiriza nyene n'ibiri kuvugwa hariya hani wacu mu Burundi mu mvo za politike na cane muri ari vy'ubutegetsi ibiri kuvugwa mu komine yose atandukanye tukababwiriza ibiri kuvugwa mu gihugu cya Uganda tukababwiriza iri kuvugwa muri Tanzania Kenya ndetse n'ahandi hirya hino muri Afrika nibagiye kubabwiriza ibiri kuvugwa hirya no mu makungu ya kure cane mu gufi biyaga binini reka ndakengurukire wahejeje gufyonda sabone wamanutse hasi kajambo k'umutuku kandi to sabone ugafyonda ko wamara gufyonda sabone kandi ubutse no kudusangiza n'ibitekerezo kugira ngo urajye urabasha kubana natwe gatanu kuri gatanu ariho ndahera ko ndasaba nawe utarafyonda sabone kwamanuka hasi kajambo k'umutuku kandi to sabone ugafyonda ko wamara gufyonda sabone kandi ukibuza kudusangiza n'ibitekerezo kugira ngo tujye turabasha kubana gatanu kuri gatanu mu ngingo nkuru amakuru naguteguriye agiye kwibandaho nakubwiriza ko muri Republika Iharanira Rusange ya Kongo ku rubuga rw'imirwano aho mumenyereye ko ari intambara iri guhuza umutwe twaje ibigwanisho na M23 aka kanya M23 imaze gufata agace ka Minova. Aka gace ka Minova rero na agace nyene karimo abarundi beshi agace kakaba kegereye agace ka Rubaya gakungahaye ku butunzi bwishi cyane ndetse bikabikuva ko kagace nyeshyambaza M23 zimaze kugafata ku rukuta rwe umuvugizi wa M23 Majoro Wiringoma akaba ari bwo akimara kubitangaza rero bikaba biteye inye cyane muri Republika Iharanira Rusange ya Kongo ndetse abarundi beshi bakaba bari kugenda bahatikira cyane imponera z'u Burundi n'abasoda ndetse n'abasirikari bari hano muri Republika Iharanira Rusange ya Kongo bakaba ariko barasaba neva kugira ngo bataye kubera ko M23 yabarembeje ndaza kubigaruka mu idonido y'amakuru nyene ndaguteguriye ntabwo ari ivyo ngivyo gusa nyine ndanakubwira ko aka kanya umugi wa Bujumbura umuriro uriko uraka umugwa mukuru w'ubutunzi mu gihugu cy'u Burundi Bujumbura hari kuvugwa yuko inyuma yo kuraswa amagrenane make mu ijoro ryaheze riko bivuga ko haba hongeye kugabwa igitero cy'amabombe akomeye cyane ndetse umugi wose ukaba uriko urakonguka byinshi cyane ndaze kubigarukaho ndetse nakubwiriza ivyo abashikiranganje ba mbere batangaje hano kugushya kwa Bujumbura nkubwiriza ivyo abashiranganje bajejwe umutekano ndetse nkubwirize n'ivyatangajwe na nyiri bwite General Evariste Ndayishimiye nyene cubahiro w'igihugu cacu c'u Burundi dore ko nawe nyene iyi nkuru yamusanze aho yarari igitega ndakubwirija vyinshi cyane kuyemo ivyo amatwi yawe atigeze yumviriza nimwidonido mu kanya gatoya naguteguriye ndabitsuka ashobora kuba ari mu gitondo sata cyangwa se ni mugoroba ariko nacatu mudafata iminota yawe tarenze 10 cyangwa 15 gusa ngo imvire byinshi amatwi yawe yategeze yumva idonido y'amakuru ni mu kanya gatoya cyane kuri mikoro nje uba uriko urumviriza ndi Bunyoni umugenzi wakaze mwidonido y'amakuru naguteguriye hamwe nanje Bunyoni umugenzi reka mbanze nkubwirize yuko M23 imaze gufata agace ku Republika Iharanira Rusange ya Kongo murasirazuba bw'iki gihugu muri Nord Kivu ya Minova rikaba imaze gufatwa inyuma yuko M23 yari imaze gufata agace ka Rubaya gakungahaye ku butunzi cyane nyene harimo amabuye y'agaciro ndetse ikaba yaragafashe karagenzurwaga n'ingabo
ingabo z'igihugu za FARDC M23 ikaba yarabirukanye muri aka gace. N'akarorero birakomeye cyane hano muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, abarundi benshi bakaba bamaze kuhatigirira. Hari abasoda bo mu Burundi bari hano muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo bari baherereye muri aka gace ka Minova. Mu makuru bashikirize abatoza amakuru ba Burundi News TV batubwiye yuko ngo M23 bateye bafise ibisasu, bafise intwaro karahabutaka, ndetse ko bari bafise imbunda za kirimbuzi, ndetse banafise ibimodoka by'ibifaru. Bakaba bagiro bakatsa umuriro muri aka gace ka Minova, ndetse bakimara kwatsa umuriro bahabayo kurasana hagati impande zombi. Inyuma y'akanya gato nyine haza kumvikana agahenge k'imigwano, bisa nkaho nyine imigwano yari ihosheje. Kumbe inyeshyamba za M23 ko zakomeje zisatira aka gace, vyarangiye bigatsindiye maze ingabo z'igihugu za FARDC ziyabangira ingata. Tutibaguye ko n'abasoda benshi b'u Burundi baguye muri iki gitero. Hari n'abandi barundi nabo nyene bari batuye muri aka gace ka Minova, nabo bakaba babashije kuhatikira cyane cyane, benshi bapfuye abandi barakomereka, inkomere nyinshi zikaba zajyanywe kwa muganga. Ibi bibaye inyuma yo kwari hamaze iminsi mike yaharashwe igisasu hariya mu mujyi wa Goma, mugwa mukuru wa Nord Kivu, maze iyo gisasu cyari kimaze kuraswa no mugwa mukuru wa Goma. Bikaba vyabaye akarorero aho cyane cyane nyene vyari bikomeye cyane, habine abantu benshi bahasigiye ubuzima, basaga 17 bose bakaba barapfuye, abandi basaga 36 bakaba barajyanywe mu bitaro. Ibi rero inyuma yuko bibaye, iki gitero kikaba cyaragirijwe M23, aho umuryango w'abibumbye ushinzwe amahoro ku isi wavuze ko M23 ariyo yarashe aka gace. Uyu muryango rukaba wiyama M23, ukaba uvuga ko nyene nibongera gukora nk'ivyo bakoreye Igoma bazagirwa abahigwa cyane kwishi, maze imiryango mpuzamahanga ndetse n'abasirikare mpuzamahanga bose bakimanukira. Baboneyeho kandi kuvuga ko ibingi biri gukorerwa muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo bizitwa ivyaha vy'intambara, bikagirizwa M23. Ibintu M23 ishimira kandi itavugaho rumwe, aho ivuga ko uyu muryango w'abibumbye utarukuye kuvuga ko M23 izashyirwaho ivyaha vy'intambara. Ibingi rero bikaba vyabaye nyuma yuko nyene uwo muryango w'abibumbye unatangaje yuko M23 ibi byose iri kubikora iri gufashwa n'igihugu cy'u Rwanda. Ibintu igihugu cy'u Rwanda cyavuze ndetse kikananenga, kikavuga ko bitari kuye ko umuryango w'abibumbye ushyira uvuga ko u Rwanda na M23 aribo bazashyirwaho ivyaha vy'intambara, mu gihe abantu benshi n'abaturage muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo bariko baricwa bazira akarenganyo. Nibyo cyane nyene biriko biragenda bira hano muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. N'inyuma rero nyene mu nyuma gato haciyemo hataracamo n'iminsi 5 hahise kwa Minova nayo yaba imaze gufatwa n'izinyeshyamba za M23. Ni akarorero hano mu gihugu cya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, dore ko nyene abarundi benshi bacu ni Burundi bagenzi bacu bariko barahaburira ubuzima, abandi bagahunga, abandi bakavanywa mu vyabo, ndetse hari n'inkambi zari ziri hano muri Minova zirimo abarundi basaga 200,000, bose bakaba bakwiye imishwaro bakerekeza muri Sadi Kivu. Bino kuvugwa rero yuko nyene abasoda b'u Burundi bari hano muri Nord Kivu muri Minova, nabo biri kuvuga ko bo baberekeje muri Sadi Kivu kugira ngo barebe uko bozambuka bakajya mu gihugu cabo cy'u Burundi, dore ko bimaze kuba akarorero gusa bibaye byinshi cyane ndetse biranakabije ibiri kubera muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ndakubwira nyine inyuma yuko mu masaha make yarashitse mu Burundi Bujumbura harashwe amagrenade, bikuvugwa yuko naka kanya hoba hamaze kuraswa ibindi bifaru, ndetse akama hamaze kwatswa umuriro, ndetse bikaba biriko biravugwa yuko nyene intambara yoba iko igiye kuba, ndetse bikaba bakomeje kuba bicane hano mu gihugu cy'u Burundi i Bujumbura, bakomeje gukwirakwizwa amasasu adasanzwe, abandi bantu bari kugenda bitwa. Abaturage bo hano muri iki gihugu bari kuvuga ko ibi byose bishobora kuba bikorwa n'imbonerakure. Iyi misoresore y'imbonerakure ya CNDD-FDD ikaba iri kuvuga ko ariyo iri
iri kugenda yica abantu, dore ko ari bo leta yahaye ibitwaro ivyo ari byo byose, amagrenade, amabombe, imbunda, imihoro ndetse n'ibindi bikoresho vy'intambara kugira ngo babashe gucungera umutekano w'igihugu c'u Burundi. Abaturage rero b'ici gihugu c'u Burundi bakaba ari kuvuga yuko leta yagira uko ibagenza ikabakuramo ivyo vya grenade n'ivyo bibunda n'ibindi bikoresho vyose vy'intambara, kuko umutekano w'igihugu ariko uri wo urahatikirira. Ntabwo ari ivyo ngivyo gusa nyene, hariho n'ibikorwa remezo biriko birangirika, ko n'amagrenade yaraye aharashwe, yaraye yishe abantu bamwe na bamwe. Birakomeye cane hano mu gihugu cacu c'u Burundi, gusa nyine barasaba ko ibi byose vyahagarara, ibintu abashikiranganji n'abayobozi ba hamwe na hato hano mu gihugu cacu c'u Burundi cane cane Bujumbura batariko barumva neza, mu gihe abaturage bo bariko barababazwa. Igihugu c'u Burundi kikaba kigeramiye cyane n'ibibazo bigiye bitandukanye, harimo ibibazo vy'intambara, hakabamwo ibibazo vy'ubukungu, ibibazo by'ibitoro ndetse n'ibindi bibazo byo hirya no hino. Bikaba rero bikomeje kuba akaroro gusa, niyo mpamvu nyene imiryango itandukanye iriko irasaba kugira ngo izi mvururu zihagarare. Nshuti banywanyi bacu mwari muriko muranyumviriza, reka mbe subikiye ahangaha, gusa mwese nkomeze mbasabe gufyonda sabone mutarafyondako, nako mukomeza kudusangiza n'ibitekerezo. Ndabakunda cyane, makagire Imana n'amafaranga. Kuri mikoro njema muriko murumviriza, ndi Bunyoni umugenzi. Ciao ciao.